napenda sana. Nabonye ububasha n'inkomezi zawe wambereye impamba mu rugendo rwanje ubu jembayeho shize amanga kuko ari wewe kizige kapitene akirishime cyubahiro mara nkomezi akirishime cyubahiro mara we ngiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Iyi ni Empower TV, ni televiziyo yanyu ibazanira abaririmbyi canke abantu bose bakora ibikorwa mvabwenge. Murabizi yuko dusanzwe dufitaniye amasezerano na Source Dinini, ariko muramaze no ngaha kuhamenyera kuko rimwe turahakorera iyo tubonye umuntu dukeneye canke umuririmbyi dukeneye ata mwanya afise canke natwe ugasanga Claude yari aratembera kuko tugendana ivyuma, je ngendana micro Claude nawe agendana kamera, duca tugenda dukoze na bintu byo kurondera umwanya muremure. Nuko rero bimeze uno munsi nabazaniye impano kandi sibwo bwa mbere mukumubona kuri Empower TV. No muririmbyi ari indirimbo zitazira Imana, mwebwe muvuga ngo ni indirimbo z'Imana, je nanje ati Imana ntiririmba aho nta rubanza rurimwo, mvuga ko ari zitazira Imana, umwe wese acafata ivyiwe yumva bimugororokeye. Numurimbyi amaze gukorana n'abarimbyi batari bake, amaze gukorana na Kidumu, aramaze gukorana ni timu nziza bakorana indirimbo yitwa Adonai ifise hafi ibihumbi 29 kuri account yiwe ya YouTube, murashobora no kuja kuyiraba. Hanyuma numurimbyi amaze gukorana na Esther, aho murazi yuko numurimbyi mwiza kandi azwi, numurimbyi amaze gukora indirimbo nyinshi, ariko ngo yavutse igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane umwaka ntawe nzi kandi nibyakunda aravuga ngo nico cyatumye acasohora indirimbo yitwa Ishimwe. Bonfils, umeze neza? Ndashima bro, ibintu bimeze bien. Ibintu bimeze neza. Ego kuva mu Bwongereza gushika muri commune Vumbi. Commune Vumbi urayizi wewe? Na commune Vumbi waho. Ariho commune ngaho mu Burundi yitwa Vumbi, sinshobora kumara iminsi 2 ntayivuze. Ndayikunda sana. Bonfils, mu Bwongereza murakomeye? Mu Bwongereza turakomeye, turashima, hameze neza vraiment mangorane. Wacitse ku munsi wejo mwijoro, wari kurambwira uti naryamye saa 8, ndakubwira uti uryama saa 8 uryama saa 11, Empower iragukeneye. Je ndubahiriza ubutumire kandi ndabashimire kubona ko mwahisemo kuntumira. Rero peu importe ukuntu nari ndushe canke iki nategerezwa kwitaba. Muri rusange muga urugendo rwagenze neza? Rwagenze neza, harabaye just utuntu mugabo sava muri rusange byose ni bon. Okay. Pore n'uburuhe. Yego, c'est la vie. Okay, ati n'ubuzima. Mu mezi atandatu ingendo zibiri, Ubwongereza mu Burundi, mu Burundi mu Bwongereza. Ibyo bintu ni insiguro y'ubuntu bw'Imana canke n'ibikorwa byinshi dufitiye ngaha, abwo abavyakunda twaza turaza no mu kwezi kumwe kuko si benshi babikora. Novuga yuko ari ibikorwa so gushaka kwanje mba mfise ibindi mba ndiko ndakora hariya, mugabo kandi ko mba mfise izindi responsabilité ngaha mu Burundi, ncyanza kandi mu Burundi ni muhira uko bimeze kose. So ego uno munsi sinza gufata umwanya muremure cyane, ariko icyatumye ndaguhamagara nuko ufise indirimbo yitwa Ishimwe wasohoye kwigenekerezo rya mbere kwezi kwa kane, ndetse ni nako kwezi wavukiyemwo. Tuvuga ati enjoy your day, naho byamaze guhera, tuvuge uko uwo munsi waramaze guhera, ariko tufate nko ari uno munsi nyene. Mugabo kuvuka nivyo tuma uwo munsi wibukira kivuka ryawe, sibe byatuma gususora uririmbo kuko nabandi baravuze ico gihe bari kufaja muri studio nabo bagapapaguza, wese mvuze ko papaguza kuko waramize akabuye kuko uririmba. Hari ikintu nibaza yuko naho witwajije ivyo cyatumye usora irya ndirimbo Ishimwe, uturetse yuko ari umunsi wavukiye ko ikindi kintu cyatumye usora irya ndirimbo ujya munsi? Ego kiriho ndavye ubuzima bwanje aho mvuye aho ndi uyu munsi, ibyizigiro mfise
vyaho ndiko ndaja vyose rero muri rusange bica bituma ngira uwo mutima wo gushima ego so iyo ndirimbo yabaye inspiré ahanini n'ubuzima bwanje nagomba shimira Imana ya parcours y'ubuzima naciyemwo aho ndi naho ndiko ndaja. Okay, nuko abantu bamwe hari gihe ariho nk'igihe hatambuka nk'imodoka mwibarabara ugasanga ko ngo Imana ni vyose kazama nk'umuntu agenda n'amaguru ati we nuko waronse imodoka uvyandika ko utavyanditse ku nzi wawe nawe uvuze uti nugushima ndavuga ati sawa shawe kushime nuko wibereye mu Bwongereza bimeze gute ugacamba ati je nanje ndiga mu Burundi ariko abakoze Imana avuga ati mushime misi yose kandi ushime icari cyo cyose abo sanzwe uri n'umuvuga butumwa umuntu akwiye gushimwa ryari ko kuririmba indirimbo zikiza imitima umuntu akwiye gushima ryari dutanguriye aho nyene gushima kuba mu Bwongereza ntibisigura yuko uba warahejeje ubuzima canke kuba muri Amerika kuba ari umuntu abanga mu Burundi afite ubuzima bwiza kuruta umuntu aba muri Amerika ivyo nivyo ijana so rero gushima nurindire ngo ugere ahantu kanaka mu gihugu kanaka canke ngo ugire amafaranga ngana ukunuku ivyo ufise vyose situ imwe mu y'ubuzima kuba wavyuse mu gitondo uhumeka ni ikintu kinini cyo gushima kuko baravuga ngo imbwa ihumeka ifise agaciro kuruta lion intare yapfuye rero le fait que ugihumeka ufise iyo mwemo y'abazima ni ikintu kinini cyo gushima nturindire ngo uzogere Amerika uzogere hehe canke ngo uronka amafaranga ngana gute ivyo ufise vyose aho uba hose le fait que ugihumeka nugira umutima wo gushima. Ishimwe navuze igenekereza yasohokeye ariko wayikoze ntitwari bwamuvuge ni Kuri the Magic. Hariho ba Bochum, hariho ba X Factor, hariho ba Betty Best, hariho ba Gigabit, hariho benshi kabisa ariko Kuri the Magic ni giki wamushimiye urabona ati je ino ndirimbo yanje ishimwe ari wayikoze impec. Bo premièrement uvuga yuko tuzinanye ajya gukorana n'umuntu muzinanye mufitanye ubucuti ni byiza birafasha iyo atmosphere muri studio ama creativity acaza abo bandi suko batabizi gusa nuko peut-être tutazinanye ego bucumi turazinanye mbwa ni turakorana na rimwe so Kuri the Magic twakoranye kubera yuko tuzinanye turabagenzi hama nkabanzi capacité yiwe y'umuziki nkabanzi ko vraiment abizi kandi abishoboye. Ngona ndirimbo ngwikaye urupapuro rwo mwikaye yari yanditse ko ngo gwatswe gutabuka bisigura yuko yari maze ngo iminsi yanditse iyo ndirimbo jo bikuye rega makuru mutatubwira turayamenye so ego nibuka yuko nigeze no kwiririmba live muri Rema muri interview nawe bikuye ndabizi so ego mugabo rero muri studio ari ibindi twongereje ko nka bridge n'ibindi ego akenshi aba producer babizi hari gihe uri kurandika indirimbo nawe aguterera ivyiyumviro ariko kenshi biba kuri sekira nagomba menye Kuri hari amajambo yagiye araterera nawe nyene kumenga gusoma Bibiliya arambabarira ni nkanje sikirenga cyane sinkawe mugabo ntimwonganya gusoma Bibiliya imisi yose so yatereye ahanini mu muziki mu muziki muri bien sûr yaravugije niwe producer bien sûr nko kubizi novuga ko côté y'umuziki niwe yagize contribution nini cyane yego ngo namba ari habagaririmbyi bagoye gukorana ni Bonfils kuko ngo umuziki uri mu mutwe igitarazi kukivuza byose arazi arrangement ntumuhenda urumva rero ngo uri mu producer upapaguza muguma kubwira to yapfumureka ndayihebe shaka kumenya Kuri mwahariye incuro zingana gutumbwira ati mutama ico gutangaza rero Kuri nitwigeze duharira n'umunsi n'umwe ntumbwire oya vraiment no bandamubeshe kuko naramuhaye indirimbo bien sûr biri arrange kubera nawe nyene n'umutipa z'umuziki ifoko tuvyemera arazi umuziki so vyaciye bigenda neza ahantu hose natanga ide yaca vyumva ibiki antuka twakoze neza cyane yego nuko rero ishimwe yaranditswe irazanye kwa Kuri birakozwe byose biraba biragenda neza abantu ati uburemere bw'ino ndirimbo nkuko yahora yari yayivuze yuko agiye gusona indirimbo ati twizeye yuko tuzobona video nkuko ugwaruka ruvuga y'umuti kabisa bacha baradukubita baratwonona baduha video lyrics mutama bijya bintu byavuye kuki bon premièrement nashatse ko nkurira video mu Burundi ama nanje naye mu Bwongereza ama hari umwanya vraiment sikirenga camvuga ni
umunsi nzomanuka mu Burundi nzoca profit nkore video ubu rero ndi mu Burundi ubu rero mvuye mu Burundi ntakoze video eba muzokora ibyo mushaka byo uvuze yuko umwanya yego nivyo umwanya uragorana ku mugabane wa Buraya ariko ikindi naco ngo burya ngo n'ibintu byaho birazimbye cyane ngo video imwe hariya ngo ivunjwa video zitanu zo muri Afrika nivyo ivyo navyo ça dépend même 10 même 10 zoba ego navyo nyene mugabo sinibaza ko ariyo mpamvu nini yatumye ntakora video nashatse ko nkorana n'abarundi ntanga akazi mu Burundi ntanga amafaranga yanje mu Burundi novuga yuko ariyo mpamvu nini cyane muri video lyrics nabonyemwo ibiti ndabonamwo amazi nakwajije out microphone ati ibintu bimeze gute ati baza ori ndamurondera acambwira ati burya twashatse kubabaza abantu cyane ati kandi nivyo biti n'amazi navyo nyene biri mu by'Imana yaremye kandi bitagira aho bifungura bitagira urumva nta nuza aho birara bibyirwa ibujumbura bikarari Kampala ati nje nico gituma nabishizemo mbega we nta yindi ide wari ufise imbere yuko Oli nawe ashiramwe ivyo by'amazi vyiwe nibiki tukivugana ibyo gukora iyo video lyrics jewe na mfise de ko twokora ama photo nena muhaya amafoto y'abana ndetse ibiki n'ama lyrics amawe acafata acahitamwe gukora bijya kandi novuga yuko ari shwa nziza yagize kuko urabona ko bijanye na no guhimbaza Imana ibiti imisozi ni création y'Imana yerekana ubasha inkomezi z'Imana so novuga yuko ari shwa nziza yagize uyumvira ati umuhonga agombye kurondera ibintu bitamugora kugira ace adugiriza ko gusa oya je simbona kuri côté négatif cyambona kuri côté positif okay nuko turi kumwe na Bonfils yashitse ku munsi wejo mvuze ku munsi wejo bariko baraturaba Claude number post no munsi navyonze mugabo yashitse ejo ku munsi wa gatatu mwijoro kabisa avuye mu Bwongereza ariko n'umurundi aririmba neza nuko nyene turi kumwe ngaha twariko tuvugana ku ndirimbo yiwe yitwa Ishimwe Bonfils tuvuga ukuri kudukize wari umuririmbyi mwiza ariko kuri account yawe ya YouTube nukuri ibintu ntibigenda nkuko uvyifuza ndabizi ariko namamvuga account ya YouTube sico kigezo sigo rugero gwiyize go kura muririmbyi mwiza ni vyiza ko umuntu aronka ama views ariko hari abayaronka batabikwiye n'abayaronka babikwiye indirimbo imaze yasohotse mu kwa kane ifise ama views majana 353 ivyo bintu wowe ntibiza bigushoka ukavuga ati bo je nibishoka kuko peut-être ni kubera ari video lyrics okay uravye ama video afise ama views arenga 30,000 okay nka Donai ariyo nindi ifise nka 100,000 biki narayibonye so ça dépend je sindabifata uko iyo novuga yuko peut-être ni video lyrics peut-être nico gituma kandi nta nguvu je nshiramo ngo nkora ibintu magendo ibiki ndakunda ko ibintu vyikora abanzi abakuzi barakuzi ego voilà so mbe uko nyene kuvuze ko ari video lyrics ayishobora kubituma ama views tagenda naho ntashaka kwihagarara ko cyane birashobora gutuma Bonfils avuga ati reka ubusindasore kuza ndasohora ama audio cyangwa ama video lyrics ngume nsohora ama video nyene kamili oya jewe nkora ibintu ukuntu ugenda vyumva ukuntu sinkora ibintu kugira ngo nshimishe abantu ibiki ndabikora bivanye n'umwanya mfise na inspiration ukuntu niyumvamo so ico giye numvise juste ko twosohora video lyrics okay twashaka gusohora nuze ya audio yonyene cyatuyumvira kubera iki twosohora audio yonyene voilà so reka tugire video lyrics umunsi nzogenda mu Burundi nzokora video voilà okay nuko video lyrics reka tuyihoze twayivuze ko ariko ngo video imigambi iriho wanashima ngo baratangwe kurondera na location Oli Black niwe nyene nyagiye kuyikora kuko niwe yakoze igia video lyrics kandi nta n'amafaranga 5 yansavye oya yayikoze babonera rero twabwa baririmbyi bakiri bato ugiye kumubwira utufashika kwaka umuriyoni mugamwebwe mu urumva ni ibintu bya free mbo sinzi nta mafaranga bo ico nshatse kuvuga ntiyashize amafaranga imbere rero simbona igituma no cangenda ku bandi kandi ahari reka dukore duheze location yayishimwe nkuko umengira ikiraza kabisa mu ndoto turavye ingene mwatweretse amazi biki nibiki turisika kuduga ruguru Mweno ndirimbo je ne sais pas turindire turindire yego wabwiye yuko ubwa mbere wari wiyumviriye yuko ushiramwe abantu reze maze
arafise abana b'imfuvyi areze arafise abana b'imfuvyi areze si bose uwo mutima bawufise navyo n'ibintu byo kumushimira mbega video turashobora ko ivyo twari twimviye Oli Black yavuze ati tubanze tubireke turashobora kugira kubera umva ko twari twabiyumviriye ko wari wabiyumviriye ko naho ndiko ndishiramwe atana 10 nzo gucanga urashobora muri video rero kubashiramwe rero ati Oli ubu nanje ntunyankira ko lyrics nakuretse reka tubashemo kugira nabo erega ni souvenir niba kuravuga ati papa ndazi ko wargiye harimo abakwita papa ati yarigeze kudushira mu ndirimbo yiwe ivyiyumviro biriho sinzi ko tuzobashiramo abasani basakira oya sinzi ko tuzobashiramo mugabo hari indirimbo yakozwe kubera abo bana aho ntashwa umuntu numwe azoba afise yo kwemera canke kwanga hari indirimbo kandi izo birimwe aba artiste benshi bonga mu Burundi indirimbo ivuga kubijanye nabo zoba sat biba bidondo ba bife nabo ndakubwira nabo mvuga so izo birimwe aba artiste benshi mugabo aba artiste muzi mukunda so kandi izoba ivuga nyene kubyerekeye abana so urumva abana bazoronka video yabo so muri rero tugiye gukora ubusinzi kuba bazoba barimwo upa bizovana na script yego okay video mugiye gukora na Oli ya ishimwe abantu bayitege ryari bayitege utwire quand tu entwire le 2 avant tuvuge ni twiye nka 2 semaines canke tuvuge ngo avant mera zo kukwezi okay muri fin du mois okay nuko turi kumwe na Bonfils turiko twerekeza guheza ariko ari ibibazo tutaramubaza dutegerezwa kumubaza Bonfils urumuririmbyi mwiza ngo ndabisubiramwo nabavuga ati no munsi Vivance na Bonfils byagenze gute les amis nana shokora yanzani oya umva shokora narazizanye kandi nyinshi mugabo ngo nakubwiye story y'amafaranga y'aba nicyo gituma ndabivuze bikugira nace ndamubaza ikibazo amavanize yiwe mbwira yasiga nko muri Belgique none kuje gukora video navuze kama shokora kugira warashimaje se nkunda ibintu bisosa ko amavarize yasiga muri Belgique ibintu bya video ko tegerezwa shopping bica bigenda gute ko nzi harige woba wari waje waguze impuzu uzokoresha muri video so baraduhumurije batubwiye yuko c'est possible ko dimanche tworonka amavarize yacu so turindire turabe hama bidakunze naho nyene tuzogira shopping nyene dushoneshe même côté bu duca twambara izi wacu okay nuko turi kumwe Bonfils imbere yuko turangiza umuririmbyi mwiza umuririmbyi muri kariyere yiwe hari ibintu by'amalbum abantu bakunda kubaza kazamba ngafise zingahe afise ibiki wewe umupango wo kugira album hanyuma iyo nyene uzobugize ubwo nyene duce tuyikora ko nk'igiteramo ngahi Bujumbura urahari canke kuko nari ahantu twari turabana baguma baza ati biteramo vipi kuko ngibura yaho gumuzunguruka waheruka Kenya sinzi waheruka mu Faransa waheruka ariko muri commune Vumbi nturajaye naho nzi komine Vumbi naho nzi mugabo tuvuge base mu Kinama Kinama njo Vumbi seriously komine Vumbi ni kwa abastare muge komine Vumbi riho nukuri kwimana c'est vrai nukuri riho nayo nzi bon umugambo uriho kuzokora album nkuko nakubwiye ndiko ndakora ama singles menshi so azogeraho ngira nombre itobikwiye kugira tugira album hama j'espère que avant fin y'uyu mwaka album izobiri tayari yego video nishobora gutuma umuntu ava mu Bwongereza ngo aze ngahata bindi bintu aje gukora jereka ndeke ivyo vya vie privé yawe sinjamo ariko je ngoma ku muziki hari iyindi nteguro ufise y'umuziki ego hari ama production tuzoheraheza ari mu producteur azoza avuye muri Canada aho ntunga okay ariyo projet d'ufise twatanguye tuzoziheraheza ego akaba ariyo n'utundi tuntu nzokora media twayo ngaha sindayikubaza ariko wewe kungena umaze kumenyekana umaze no gutwara agashimwe muri Tanzania akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze naho umaze kugurukira ku mugabane wa Buraya mugabo media twayo nga muri East Africa community urategura kuyigira cyane bon ni nga mu Burundi ni East Africa nk'ubu turi muri media tour semaine prochaine nzogenda i Nairobi naho nyene mfise nzoba muri nuze ari ama radio nzocamwo ego okay iyi sigwa wawe shime gitandara canje
reka ndagushime ubuhungiro bwanje soko ry'umunezero mahoro yanje gitandara n'agakiza akirishime cyubahiro mana nkomezi akirishime cyubahiro mana we buhungiro yo baita zuki napenda sana nabonye ububasha n'inkomezi zawe wambereye impamba mu rugendo rwanje ubu jembayeho shize amanga kuko ari wewe kizige kapitene akirishime cyubahiro mana nkomezi akirishime cyubahiro mana we buhungiro abana batarishe show akakarakwiye no kuri kwimana. Okay, Bonfils ndagushimire cyane ku mwanya wawe. Urakoze bro, nibaza yuko ufise ikindi kintu gishasha ukeneye gushikiriza, karibu Empower TV ihari ku bwawe. Yego, murakoze. Haramaze kuba nko muhira, ariko burya nta kantu wari waje wakaniye kweri, nkaba ntakakubaje ukavuga ati jewe no musi nshitse imbere ya kamera ya Empower, hari akantu nza kubwira abantu badukurikirana canke abakunda umuziki wanje muri rusange muga Vivance ntiyagashitseko. Wapi jewe nize mu improvisation nkuko byabaye uyu munsi, so ni bon, je numva ko ari sawa. Sino reka nshimire abakunzi ba Empower TV, nshimire n'abakunzi banje abantu bankurikirana mu marezo sociaux yose, Imana ibahezagire. Asante sana. Les amis, mwakoze kudukurikirana. Umukameraman ni Claude, Vivance Emery yari kuri micro, twari kumwe na Bonfils.